turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, abari muri Uganda no mu micungararo yaho turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 Ikisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Mu Rwanda impanuka y'imodoka yahitanye abantu batatu mu bari bagiye kuri stade ya Huye mu bikorwa vyo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi President Paul Kagame. Iyo mpanuka yabaye, abo yahitanye, abavandimwe babo, imiryango yabo cyangwa bakomeretse, nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo. Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame aho yari mu bikorwa vyo kwiyamamaza mu karere ka Huye kari mu majepfo y'u Rwanda. Muri Kenya abapolisi batanye mu mitwe n'abanyagihugu bari bateguye gukora imyerekano ku murwa mukuru Nairobi. Abahinga bigenga bishamwe mpuzamakungu ONU bagiriza impande za gisirikare zirwanira ubutegetsi bwa Sudani kwicisha inzara abanyesudani n'ibigirankana. Muri Amerika abanyagihugu barindiranye igishika ikiganiro mpaka ca mbere hagati ya President Joe Biden aramutse wa Amerika na Donald Trump yahoze atwara Amerika. Muri ano makuru murumva ivy'amasezerano ngenderwako y'iki kiganiro gifise ibitari bike vy'umwihariko. Ikaze rero nshuti bakunzi mw'idonido y'ano makuru yose tubafitiye n'ayandi tutarinze kubabwira tubabikiye. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu reka tuahere i Nairobi muri Kenya aho no munsi abapolisi batanye mu mitwe n'abanyagihugu bari bateguye kugira imyerekano ku murwa mukuru Nairobi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Iyo myerekano yo kwiyamiriza integuro y'iteko ryari rifise intumbero yo kuduza amatagisi yabaye naho Perezida William Ruto ejo ku munsi wa gatatu yahagaritse gushira mu ngiro iyo ngingo inyuma yaho abantu bashika 22 bayisizemwo ubuzima. Abari muri iyo myerekano bari batangaje ko bagiye gusubira kuyikomeza ku nyubakwa y'abashingamateka uyu munsi kuwa kane. N'ubu bavuga ko batizeye Perezida William Ruto. Abapolisi bakoresheje imyuka ibabaza mu maso ku mirwi y'abariko baragerageza gukoranira mu gisagara hagati. Abasirikare nabo nyene bagumye bacungereye amabarabara ku murwa mukuru Nairobi, naho ejo ku munsi wa gatatu sentare yasohoye ingingo ibuza kurungika abasirikare gufasha abapolisi igihe c'imyerekano. Rigathi Gachagua icegera c'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatatu yarateye akamo urwaruka rwari mu myerekano karusaba guhagarika iyo rwari rwateguye kugira ngo rushire imbere ibiganiro. Mu myerekano yabaye ejo ku munsi wa gatatu abapolisi barakoresheje insoro zica mu gushwiragiza abari muri yo. Frederic Nkundikije urakoze. Utuvane muri Kenya udutwara muri Sudani aho abanyagihugu bigenga bishamwe mpuzamakungu ONU bagiriza impande za gisirikare zirwanira ubutegetsi bw'ico gihugu kwicisha inzara abanyasudani n'ibigirankana. Raporo yabo bahinga ivuga ko ababikora babikoresha nk'ikigwanisho. Frederic. Abahinga mu bijanye n'agateka kazina muntu bakorera ishirahamwe mpuzamakungu ejo ku munsi wa gatatu baragirije igisirikare ca Sudani hamwe n'umurwi wa gisirikare RSF ko bicisha inzara abanyasudani kandi babigira mpaka kugira ngo abo banyagihugu bicwe n'inzara. Ingwano imaze amezi 18 muri ico gihugu imaze guhitana ubuzima bw'abantu 14,000 yongera ikomeretsa abandi 33,000 nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu. Hari n'amakuru yatangajwe avuga ko inyifato yo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe n'ayandi mabi ashirwa ku rwego rw'ivyaha bityoza agateka kazina muntu vyama vyakozwe. Ingwano yo mu gihugu ca Sudani hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'umurwi wa gisirikare RSF yatanguye mu kwezi kwa kane mwaka uheze niyo imaze gukura mu zabo gitigiri umurengera c'abanyagihugu gishika ku miliyoni 11 kw'isi hose.
ibitaro vyinshi vyo mu gisara ca Omdurman mu gihugu ca Sudani bisa n'ivyahebwe muri iki gihe, abaganga bagabisha ko ibibanza vyahora bikoreshwa mu kubaga no mu kuvura inguma bishobora kugarwa kubera ubukene bw'ibikoresho n'abarwayi umurengera. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ku yindi migabane, President w'Urusiya Vladimir Putin uno musi yakiriye mugenzi we wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ku ngoro iwe iri Moscow. Sassou Nguesso ari mu bategetsi bo muri Afrika bagendeye Moscow muri iki gihe Uburusiya bwahagurukiye imigenderanire yabwo n'ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika. Frederic Nkundikije turacari kumwe. Mu birori vyo kumwakira, Perezida w'Urusiya yagize ati warakoze ibintu bikomeye mu ntumbero yo kunagura imigenderanire hagati y'Uburusiya na Kongo. Waragize uruhara mu nama nkuru zibiri zahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika n'Uburusiya, kandi uriko urakora ibishobotse vyose kugira ngo imigenderanire no gukorera hamwe hagati ibihugu vyacu mu bisata bitandukanye inaguke. Aho mvuga kubijanye na politike, ubudandaji hamwe n'ubutunzi. Ati turashima igikorwa uriko urarangura kandi biriko biradufasha. Sassou Nguesso ari mu gihugu c'Uburusiya kuva ku musi wa kabiri. Uru rugendo rugize urwa kabiri mu kiringo kiri munsi y'umwaka. Mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze, Sassou Nguesso yari mu gisagara ca St Petersburg mu nama nkuru y'abatetsi b'ibihugu vya Afrika yatunganijwe n'Uburusiya. Bitekanijwe ko urwo rugendo rurangira abo batetsi bateye igikumu ku masezerano yerekeye amasoko ntanganguvu, ubudandaji hamwe n'umutekano Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Rwanda. Abantu batatu baguye mu mpanuka y'imodoka yarimwo abari bagiye kwamamaza president w'ico gihugu Paul Kagame ihuye mu majepfo y'u Rwanda. Baje biyongera ku bandi babiri baheruka kugwa mu misunikano yadutse i Rubavu mu burengerazuba ahari habereye ibikorwa vyo kwamamaza uyu mukandida w'umugambwe FPR Inkotanyi mu ndwi iheze. Ibindi kuri no nkuru na Themistocle Mutijima. Iyi mpanuka y'imodoka yagonze abajyaga mu bikorwa byo kwamamaza Perezida Kagame mu gitondo cyo kuri uyu wa kane yabereye mu murenge wa Karama w'akarere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Yahitanye abagabo batatu, uw'imyaka 45 y'amavuko, uwa 37 n'uwa 26, ikomerekeramo abagore babiri, bose bahuye Karama. Amakuru twakuye mu buyobozi bw'ibanze bw'aho iyi mpanuka yabereye agaragaza ko yabaye hagana mu masaa 11 za mu gitondo, aho imodoka yabagonze yavaga mu karere ka Nyaruguru. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda yari iherutse gutangaza ko umuvundo wadutse Rubavu kuri site ya Rugerero ahamamarizwaga Perezida Kagame waguyemo abantu babiri, abandi 37 barakomereka. Mu kwiyamamaza kwihuye, Perezida Kagame yagarutse kuri izi sanganya zombi, yihanganisha imiryango y'abahaburiye ubuzima. Nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano, ndetse bamwe bagatakaza ubuzima, abandi bagakomereka. Rwose nagira ngo nifatanye namwe, iyo mpanuka yabaye, abo yahitanye, abavandimwe babo, imiryango yabo, cyangwa bakomeretse, nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo. Harakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe. Perezida Kagame kandi yasabye ko hakorwa ibishoboka byose impanuka nk'izo zitwara ubuzima bw'abantu zigakumirwa, cyane cyane muri ibi bihe byo kwiyamamaza. Dukora ibishoboka, turebe ko ibi byishimo, akazi dutegereje imbere kagiye gukorwa, twabinyuramo neza tugabanyije izo mpanuka, kubera ko n'ubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana, nabwo havamo abandi abantu nka babiri bapfuye n'umuntu umwe ntagapfe. Binyuze muri ubwo buryo abantu barapfa, ariko bapfa mu buryo busanzwe. Nagira ngo rero ibyo gusa byibutse, tugerageze uko dushoboye, ariko twifatanye n'abo bagize ibyo byago. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza hihuye byatambutswaga kuri murandasi ako kanya birimo kuba Perezida Kagame yijeje abatuye ako karere ko nyuma yo gutorwa we n'ishyaka FPR Inkotanyi bazakomeza kubagezaho ibikorwa by'amajyambere.
Abitabiriye uku kwiyamamaza kwa Perezida Kagame na FPR Inkotanyi ahihuye bashimagije ibyo bavuze ko bagezeho babikesha ubutegetsi bwe. Abo barimo na Ishimwe Gloria, rwiyemezamirimo w'imyaka 27 y'amavuko, wavuze ko atunganya imigati n'imitsima ya keke yifashishwa mu birori. Mu bwizigame bwanjye nari maze kugira, nasabye mw'inguzanyo y'500, ariyo nahereyeho ngura ifuru ntoya yo gukora imigati ndetse n'amakeke, ndakora gahoro gahoro. Nza kugira amahirwe njya mu marushanwa, mbasha gutsindira miliyoni 10, ndetse nyuma y'ayo marushanwa naje kongera kugira amahirwe njya mu yandi marushanwa ya Youth Connect, naho ntsindira miliyoni 4 zatumye mva ku bakozi 2 nari naratangiranye ngera ku bakozi 15 mfite ubu ngubu, ndetse umusaruro wacu uriyongera. Twatangiye dukora ibiro 5, ubu durakora ibiro 50 ku munsi. Ntago ari nge jyenyine, hari n'abandi benshi bateye imbere tubikesha gahunda zanyu nziza muba mwatuzaniye. Nyuma yo kuvihuye kuri uyu wa kane, Perezida Kagame yerekeje mu karere ka Nyamagabe, aho yavuye yerekeza i Nyamasheke na Rusizi, ategerejwe kwiyamamariza kuri uyu wa gatanu. Mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida perezida bimaze hafi cyumweru bitangiye, nta gitunguranye Perezida Kagame n'ishyaka FPR Inkotanyi nibo bakomeje guhuruza imbaga ku masite biyamamarizaho. Uko iri shyaka riri ku butegetsi ritangaje abitabiriye ukwiyamamaza k'umukandida waryo kuri buri site, bigaragara ko babarirwa mu bihumbi amagana. Bakandida Perezida Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda na Philippe Mpayimana umukandida wigenga, nabo bakomeje ibikorwa byabo byo kwiyamamaza, ariko biritabirwa n'abantu bakeya. Frank Habineza kuri uyu wa kane yiyamamarije i Busoro ho mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Ni mu gihe Philippe Mpayimana we yiyamamarije i Kabaya ho mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nkibutsa ko mu itora riheruka aba bakandida bombi aribo bahataniraga na Perezida Kagame gutegeka u Rwanda, ariko muri bo nta n'uwagize amajwi angana n'ijanisha rya 1%. Ijwi rya Amerika dusubire mu Rwanda, aho umunye-Nigeria apfungiwe muri ico gihugu yatanze ikirego gisaba gufungurwa by'agategekanyo imbere y'urubanza mu mizi. Ogusankine Olawoluma avuga ko amaze amezi 6 afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Eric Bagirubusa. Umunyamategeko Felicien Gashema wunganira umunyanigeriya Ogusanke Olawoluwa Stephanie niwe bafatanije mu gutanga ikirego gisaba ko yafungurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Aravuga ko Ogusanke yafashwe hagati mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize 2023. Gashema yabwira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko ubushinjacyaha bwasabye inshuro 5 igihe cy'inyongera ku ifunga ry'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Akavuga ko amategeko ateganya ko nyuma y'amezi 6 ubushinjacyaha buba bugomba kuregera urukiko cyangwa se bugashyingura dosiye ku byaha bukurikiranyeho uregwa. Ubushinjacyaha reka urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nta bubasha rufite bwo kuburanisha iki kirego gisaba gufungura uyu mugabo by'agateganyo. Buvuga ko iki kirego cyatangwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko arirwo rufite ububasha bwo kuburanisha ibyaha bukurikiranyeho Ogusanke. Ubushinjacyaha buvuga ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari nawe icyarimwe ushobora gusuzuma niba uregwa afunzwe byubahirije cyangwa bitubahirije amategeko. Umunyamategeko Gashema akavuga ko nta myanzuro ubushinjacyaha bwakoze igaragaza ko bwaregeye urukiko. Avuga ko ashingiye ku gihe wo yunganira yafatiwe biboneka ko kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka afunzwe binyuranije n'amategeko kuko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwakoze. Yibukije umucamanza ko mu nyungu rusange urukiko ruba rugomba kwibwiriza rukagaragaza ko umuburanyi afunzwe binyuranije n'amategeko bidasabye kubimugaragariza. Gashema yavuze ko ibyaha uwo yunganira akurikiranyweho ari ibyaha byambukiranya imipaka, bityo ko kuvuga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari rwo rufite ububasha bwo kuburanisha Ogusanke bitari ukuri. Yavuze ko yaburanishwa n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe. Ubushinjacyaha burarega Ogusanke Stephen ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo n'iyeza ndonke cyangwa gutera inkunga iterabwoba. Buvuga ko mu 2023 ubwo yari mu birwa bya Chypre yashutse umunyarwandakazi uba muri ibyo birwa mukobwakazi Jennifer amuha konti ye yo muri banki AES muri Chypre. Busobanura ko iyo konti yayikoresheje mu kunyuzaho amafaranga akoreshwa muri Turukiya azwi nka Turkish Lira yabaga yibye ku yandi makonti yo muri iyo banki. Buvuga ko bimaze kumenyekana uregwa yahise ahungira mu Rwanda, hari naho haba umugore babyaranye umutoni wa Sepisi.
akigera mu Rwanda byamenyekanye ko umukobwa wase afungiwe muri Chypre nk'uko bikuye mu nyandiko y'ubushinjacyaha itanga ikirego. Bumubaraho ko yaba yaribye abarirwa mu bihumbi 30 by'amadolari y'abanyamerika, ni ukuvuga agera muri miliyoni 40 mu mafaranga y'amanyarwanda. Gusa umunyamategeko Gashema akavuga ko ubushinjacyaha buvuga ko uyu munyanigeria yakoreye icyaha mu mahanga nta bubasha inkiko z'u Rwanda zifite bwo kumuburanisha. Avuga ko butagaragaza inyungu z'u Rwanda cyangwa z'umunyarwanda zabangamiwe. Uyu munyamategeko akavuga ko nta mpapuro zo ku rwego mpuzamahanga zatanzwe zisaba ko Ogusanke yatabwa muri yombi. Amabaruwa Ijwi rya Amerika ifiteho kopi ku mpande zombi agaragaza ko polisi ku rwego mpuzamahanga Interpol ya Kigali yandikiye iya Ankara muri Turukiya isaba dosiye ifunze mukobwa wa Jennifer. Yagombaga gufasha inzego z'ubutabera mu Rwanda kumenya ibikubiyemo bugaheraho bukora dosiye ikurikirana Ogusanke kuko buvuga ko bafatanyije ibyaha. Polisi ya Ankara muri Turukiya yasubije y'u Rwanda ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ko ibyo bidashoboka kuko nta masezerano bagirana yo guhanahana abanyabyaha. Ivuga ko binabaye byakorwa binyuze mu nzira za diplomasi. Ibyo ariko byose arabihakana. Umucamanza yatangaje ko azamumenyesha icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Mu Rwanda turaza gusubirayo handi hato, ariko imbere ko tujayo tubanze tuje mu Burundi aho igisata cungururizwamo imanza muri sentare Ntahinyuzwa cemeje urubanza rwaciriwe uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Alain Guillaume Bunyoni. Bamukatiye gupfungwa ubuzima bwose hamwe n'ihadabu y'amahera imiliyaridi 22 n'imiliyoni 713 y'amarundi, ibintu atunze ariko atashize ku rutonde rw'ivyo yerekanye muri sentare mu 2021 vyose bizoca bifatwa. Sentare yavuze ko ingingo ica ishigwa mu ngiro ubwo nyene uruhande ruburanira General Alain Guillaume Bunyoni ntaco ruratangaza. Ino nkuru turayigaruka ko mu makuru yacu yo mu gitondo. Ijwi rya Amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika. Uno musi turabira hamwe ivy'amasezerano ngenderwa ko mu kiganiro mpaka ca mbere kiza kuba uno musi wa kane hagati y'abakandida Joe Biden w'umudemokrate na Donald Trump w'umurepublicain. Thomas Kamirindi atugire ku muriri w'ino nkuru. Mu matora yo mu 2020 ikiganiro mpaka cya mbere cya kandida Biden na Trump wari umukuru w'igihugu ashaka manda ya kabiri icyo gihe cyabaye ku itariki ya 29 y'ukwa 9 muri uwo mwaka nyine muri kaminuza yitwa Case Western Reserve mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Cyamaze iminota 90. Umunyamakuru wakiyoboye Chris Wallace wa televiziyo Fox News yarazwiho ubunararibonye, ubushishozi n'ubwihangane bwo mu rwego rwo hejuru, ariko byaramunaniye pe kugishyiramo ituze. Cyaranzwe n'akaduruvayo, kuvugiranamo cyane no kubahana guke cyane. Let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is you shut up, man. Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? Right. Gentlemen, I think this is so unprecedented. Nguko uko byari bimeze. Kimwe mu binyamakuru bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The Washington Post, cyabaruye inshuro 71 Trump yavugiye muri Biden n'inshuro 22 Biden yaciye Trump mu ijambo. Amasomo yavuyemo nuko televiziyo CNN ikoresha ikiganiro cy'uyu munsi yashyizeho amabwiriza bombi bagomba kugenderaho. Yayabashyikirije mu kwezi gushize, barayemera, bayashyiraho umukono, bityo ababaye amasezerano baza kubahiriza. Mu kiganiro cya mbere cyo mu 2020 nubwo hari hakiri icyorezo cya COVID-19 mu cyumba cyabereyemo nk'uko byari nk'umuco muri bene ibi biganiro mpaka by'abakandida, harimo n'abaturage bake, bamwe bo mu miryango y'abakandida bombi na bamwe mu bakozi babo bo mu bikorwa byabo byo kwiyamamaza. Uyu munsi noneho rero nta muntu n'umwe uba uri muri studio za CNN mu mujyi wa Atlanta, umurwa mukuru wa leta ya Georgia mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu, uretse Biden na Trump n'abanyamakuru babiri b'inararibonye ba CNN, umugabo witwa Jake Tapper n'umugore witwa Dana Bash baza kuyobora ikiganiro. Abakandida ntibemerewe kuvuga ka disikuru kagufi ikiganiro kigitangira. Abanyamakuru barahita batangira kubabaza ibibazo, ariko nyuma y'ikiganiro buri mukandida araba afite iminota 2 yo guca umwanzuro. Kubera ukuntu bavugiranagamo ndetse banatukana mu 2020, uyu munsi mikro iba ifunguye niyuza kuba arimo avuga wenyine gusa. Mu gihe arimo avuga,
iy'undi irabifunze. Buri wese agomba kuvuga ari uko umwanya we ugeze. Azajya asubiza mu gihe cy'iminota 2 gusa, hakurikireho umunota umwe kugira ngo kandida agire icyo avuga ku by'undi arangije kuvuga. Agatara gatukura kazajya kamyasa umwanya wa kandida wo kuvuga ugiye kumushirana. Mu minota 90 ikiganiro kiza kumara, Biden na Trump ntibemerewe kugira icyo bavugana n'abashinzwe ibikorwa byabo byo kwiyamamaza kwabo. Nta nyandiko abakandida bemerewe kwitwaza. CNN irabaha ikaramu n'impapuro bashobora gukoresha mu gihe ikiganiro kirimo kiba. Aho buri wese aza kuba ahagaze imbere y'imeza ye, hatoranyijwe bateye igikoroto hejuru. Niko byagenze no kumenya uza guca umwanzuro wa nyuma na nyuma. Igikoroto cyahisemo Trump, niwe rero uza kuvuga bwa nyuma na nyuma. Icya nyuma amasezerano avuga nuko abanyamakuru ba CNN bafite uburenganzira bwose bwo gukoresha uburyo bwose bashoboye kugira ngo buri mukandida wese yubahirize igihe cye cyo kuvuga kandi akoreshe ikinyabupfura n'ubwubahane. Tukivuga kuri iki kiganiro mpaka, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'abantu batatu batandukanye baba ngaha muri Amerika, bumvikanisha ico bibaza kuri ico kiganiro ubwaco hamwe n'ibibazo nyamukuru bihava bikivugirwamwo. Abo barimo mwarimu Lionel Remesha yigisha muri kaminuza yo mu gisagara ca San Diego, umumenyesha makuru Placide Magambo aba i New York, hamwe na Leonce Hakizimana akurikirana hafi politiki yo muri Amerika akaba mu gisagara ca Chicago. Niwe atangura avuga ico yiteze kuri ico kiganiro mpaka hagati ya Donald Trump na Joe Biden. Ikintu niririye nk'uko abanyamerika benshi babirindiriye ni ukuza kuraba uko ari babiri ingene baza kwifata, kuko hariho nka Biden bibaza yuko ataza gushobora guhagarara iminota 90, nk'uwo baraza kuraba yuko koko ari umuntu afise inguvu zo gushobora gutwara, kuko n'amakenga menshi bafise kuri we. Trump n'abanye bari n'ingorane, turaza kuraba yuko aza gushobora kugira ubushinga ntahe. Ni ibintu benshi baza kuraba ko ashobora kuvuga iciyumviro ntaguma azaciramwo abandi, mugabo nibaza ko bizakoroha kubera ubu baza gushobora kuza baramuzimiriza ko mu gihe iminota iheze. Ubuze ivyerekeye ko Perezida Joe Biden adahava amara iminota 90, uri kuvuga imyaka yiwe? Iyo bantu bibaza yuko imyaka yiwe ari myinshi naho na Trump afise myinshi. Placide Magambo, izo mpari zo ku mugoroba uyu munsi mw'ijoro aha muri Leta z'Ubumwe z'Amerika muziteze ko ikintu nyamukuru mwibaza ko gihava gishikirizwa n'iki? Nibaza ko ari debate ribuze kuba ikomeye cyane, iza kugaragaza hari abantu benshi batarafata icyemezo cy'uwo bazatora aho bahagaze. Kuri ubu ngubu nibwo bwa mbere bibayeho ko hari abantu benshi badafite aho bahagaze ku mukandida, kandi noneho ni ubwa mbere tubonye mu mashyaka yombi, nk'uko nabibonye mu bitangazamakuru muri iki gitondo, bavuga ko nka 64% by'abademokarate bavuga ko bifuzaga undi mukandida utari Biden, na 55% mu Republican bifuzaga undi mukandida utari Trump. Ni imibare iri hejuru cyane. Niteguye ko ari debate ishobora kuza kugira aho isiga abantu bahagaze, ariko ahanini abantu bashobora gutungurwa na Biden uko bamuha intege nkeya. Hari ibintu byinshi badebataho nk'umupaka, polisi zo ku mipaka, abinjira aba immigrants, noneho hakaza n'ikibazo cy'ubukungu ubu ngubu busa n'ubuteye ikibazo hano muri Amerika. Nibaza ko ari debate ishobora kuba iza kuba ikomeye cyane cyane ko ije mu gihe gitunguranye. Ni ubwa mbere ibaye hataraba convention aho bemeza abakandida. Nibaza ko nitezemo byinshi ngewe, nibaza ko bishobora kuza ni debate iteye amatsiko cyane gukurikira kuri uyu mugoroba. Egomeye Professor Lionel Remesha, mwebwe mwiteze iki kuri izi mpari zikomeye cyane gose? Hazoba hariho imigambi myinshi baza kuyaga. Turifuza kumenya neza imigambi bose bafitiye igihugu, kuko urabona bose President Biden afise experience yo gutwara igihugu, eka na Trump yaratwaye mu myaka iheze. Urumva ubu abanyagihugu twiteguriye kumviriza neza imigambi yabo mu by'ubutunzi,
kuko nk'igihe iyi leta ihari yatangura ibiciro byagiye biraduga cyane by'imfungurwa canke n'ibindi bintu abantu benshi bakoresha, ibiciro byaraduze, ariko no ku isi byaraduze, ariko aragerageza gutora imigambi utuma ivyo biciro bimera nk'ibitangura kugabanuka. urumva ico ni ikintu abanyamerika biteze kumviriza ku bintu by'ubutunzi. hariho n'ikibazo iki kibazo ca Israel na Gaza, hamwe ni urumva barashaka kumenya aho bahagaze. hari ikibazo c'Uburusiya na Ukraine, hariho ikibazo nk'uko Placide yabimenyesheje, umushingantahe Placide, ikibazo co kuri ku mipaka abinjira batabifitiye uburenganzira. urumva ivyo vyose nivyo abanyagihugu biteze kumviriza. Ivyo ni ibibazo bihambaye cyane gose, kandi nk'uko twabivuze abantu isinzi cyane cyane muri Amerika eka n'ahandi ku isi hose izo mpari barazirindiriye. Turasubira rero kubatera akamo inyuma yaho izo mpari zirangiriye kugira ngo mugire ico mutubwiye ku bizoba vyashikirijwe n'abo bategetsi babiri bakomeye bo ku isi. Murakoze cyane gose. Murakoze. Ikiganiro mpaka ca mbere ca televiziyo CNN hagati ya President Joe Biden n'uwo yasubiriye Donald Trump, ijwi ry'Amerika riza kukibashikiriza ikibiriraho biciye ku rubuga rwacu rwa Facebook ariyo VOA radio yacu n'urubuga rwa internet wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. aza kuba ari saa 3 y'ijoro ku masaha yo ngaha Washington DC, no kuvuga saa 7 y'ijoro ku masaha yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. ukaba uza kuburikira maso uze kubana natwe urabe ico kiganiro ku rubuga rwacu wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. utari maso turakikubikira uze kuzinduka ukiraba ku mbuga zitandukanye zacu zirimo na Facebook nababwiye ariyo VOA radio yacu. nuko rero akabino ngaha duce dusozerera no makuru no mugoroba. mwakoze kudutega abiri kuri mikro mari kumwe na Diana nini nahazwe. amajwi y'ibiganiro n'amakuru byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, byashizwe hamwe na Geoffrey Mutagoma. ekipe no mugoroba twifurije kubandanya mugira ijoro ryiza mu bayi no mu vyanyu. murarahajyana hataryana hararu